Kwanza ndamukije gute? Banyita papa professeur du coronavirus aka tukinge ngwandika rugenda. Banyita papa professeur du coronavirus aka tukinge rutaronegwa. Vuba Mfise nikegerire parce que conjuguer le verbe ne sont pas ce que vous allez passer que. Umukunzi umwe Ari hanze y'igihugu. Uyo mwaraheje mu Faransa. Ari uwundi Amerika ugeze muri Amerika. Nuwundi. Njya Charlotte ninde? No nakubwiye izina ye. Ubunye ndifise umushinwa. Yitwa Fan Luan Lin. Aravuga yuko ni sura yawe twenza. Biza ko itsura yawe fisiki. Isura yanje ngiratwenza ngo muri comedy. Sura yangu igona binyanyari. Unatame. Les dents. Urumva hari nabazi ko ari magufa y'amano yawe. En fait, j'ai ça problème avec yanje. Je nagize ikibazo ndiko ndavuka. Kama docteur ariko gotaga Ana banda kwigira ku maguru no kumutwe. Docteur je nimba ebana. Yarafise ishabora. Ari banga wiwe. Namenye ngira samba. Mama jamani tsalamba no tsalomba. Unaniona? Tutopu yesi nimekama na mke kanga. Kanyogato. Natasha ndo aliwaga. Natasha agize nkungu. Ipanare nigenduko. Mwibona gute sasa? I love you mwende. I love you mwende. Majo mwende. Wewe Natasha uramumvise Ismail. I love you Natasha. My baby from me. Yeah. Unamjua mzungu wake? Mzungu wake Alfred. Kwari cyane muri rigara hajya. Itali. Mina tulipigia kwari cyane muri rigara tuateri nkuru tukachangia hata kachupa. Frojo. Yeah. Akiniambia Gasore, comprano desrana pirana ambranato, ninaambia acha kunitia so petit. Yes, 1 2 wakunzi ba Isaac TV aho muri hose reka tubane tubashimira cyane ndazi ko muri benshi cyane kuri bigana byacu mu mihingo zitandukanye icyo ndagusaba rero gira subscribe like na share ariko kandi share rero hakuri share nakunda kuhatebera gato ifoke mufata link wihanahana n'abandi kugira ibiganiro byacu bishikire muri benshi cyane nukuri merci beaucoup ku ntererano yawe ku vyimviro byawe byose turabikeneye aho munsi Ebana nkuko mbizi riko gacacu chama kidasanzwe oro munsi mucha munyibwira wo chatu yago no munsi ndamusaze Ismail Gasore kuva mbaho je rwa mbere mbonye poitrine ya Ismail. Ismail ni bon gangi ya mapili. Uno muzaga kakanu kafanta kuja kinishibe. Ngala kweke. Bravo. Ismail Gasore vipi? Wata kwani salade. Original. Abakuri miss. Ismail jana durekana kera. Ego friend. Na opetora era aho menga ndi muri Dubai, aho menga ni Europe, hapa ni Burundi lakini. Kakaburuga hago tuyage turi kubera coronavirus. Kwanza ndamukije gute? Coronavirus ni miguu. Pato. Ugira unyo kagira nkuku kagira nkuku gacheza. Virus. Yes, sawa. Ismail Gasore. Durekana kera. Gym zinakubali zina kama free. Amna gym, kuku, viandashe. Saucisson. Sawa, Ismail Gasore umazimisi of course weruka kusora inunze yawe seri yawe ya mbere. Kuva je ndakuzi Ismail Gasore ni bwa mbere ndakubonye muri seri. Zagenze gute ya idea yaje gute bisangamene. No en fait kandi wenga nivyo urimo n'ubu twako turashutinga bisangamene sio mwana utari comme single. Kandi Gucci kifua cha Fanta. idea ni iguha. Idea bo twaricaye turavuga ati mbo yego tumaze gukora comedy nyinshi kuki tugira rero comedy ziri hamwe urumva zibe nka seri zibe suite no mwimvira ati cyake munyeri tugenda kuri sijimwe urumva turagira ati reka tuzane rero seri tukapiga pale bisangamani iri kiravuka n'ubu rero tuko turakora partie ya pili takwa bala. Okay. Arona shooting izokora muri South Africa mu ndege mu bwato. Ya bisangamene. Okay, bisangamene biroreka bisangamene tuvuze bisangamene cyumve ngani indani harimo bisanga byinshi ni bisanga tugira bisanga bibiri bizoba birimo. Yo ni coming soon. Yo ni coming soon. Ushaka tuvuga itaraso. Ariko makuru Mfise numva ngo partie numero 2 naho raturna. Nani uraso? Ismail Gasore partie 1 partie 2 rakinwa. 7 personnes elementaires. None nibaza yuko muri party 1 tuzokubona nivyo nivyo party 2 nurayikina ira ye tugenze kuri party 10
Okay, so nice. Ihuriro TV, why Ihuriro TV atari kuri Ismail Gasore? Ni channel zibiri zikora comedy zose. Ariko kubera iki ihuriro kubera atari je namanta bivuga moi je le parle ça toujours parce que reka nuno munsi bisigure kandi gato. Non, Ihuriro TV ni channel y'akazi. Là je suis engagé. Urumva? Ariko Ismail Gasore ni personnel, professionnel. Umbigene gushaka ibikorwa vyanje sometimes. Ijyane nkora nka TVs. Ijyane ku kwezi. Okay, aho rero biba compliqué. Niba compliqué. En fait, Ihuriro TV ni nko mu muryango. Ariko Ismail nko kuvuga yuko ndi mu Ismail amaboko yawe ubikora pigana. Siniko mu muti. Reka bona, siga nkora gym tonique, siga nkora za massage mécanique. Ngo massage mécanique. Siga nkora na sauna. Ah, okay, sawa. Sauna. Sauna. Okay, sawa, fresh. Ismail Gasore. Jemera kufisa imyaka hari imyaka yari imyaka bari muri 22 ans. Ni ukiri no. 22 ans. Cheza chapsa 12 ans. Mwana 12 ans. Voilà. Yaramanutse. Ah non, mimi niko bebe. Ntanubwanwa fizira. Ntanubwanwa. Okay, sawa. Ismail Gasore, of course ukura kina kandi turabona biko biragenda neza, ariko ikintu abantu bacha bibaza challenge zibiri Ismail Gasore kenshi ahura nazo ari muri tournage ama film. Turenga bya stand up comedy. Naye. Yeah, challenge ziko mingi. Ariko twako turatuna. Ukazama misi amu kamera waje. Ngo yo bateri na isha moto. Nage muri mood natanguye bye. Bikambabaza sana. Ikindi kiruka sanga tujokira ahantu nko muri pharmacy. Twatanguye sede yatanguye yegere pharmacy. Njya baruhusha. Izo ista challenge mamaki ya challenge. Wala. Izeni mungana hura nazo. Amisi kola kazi. Boneka birabishika mukaja gukinira ahantu ataruhusa mu bifitini. No, twasabye muguraza rundi dusagaruka kwikomplika mu muto. None en plus ni publicité pharmacie yiwe. Urumva ego twasanze wa mukozi yatubwiye ati ntangora ni mugira kantu en plus ni publicité. Nyene rero pharmacie none hatutayiba dawa. Ngo ninda baharusha ngaho ugasanga turafuse n'ama image yacu. Sha taramba baje wallahi kabi. Wallahi. Okay, sawa. Ismail Gasore numwe mu ba comedian, of course babananya bigera badebukirwa bana bakora. Ahubwo rero nikimenya ubandanye utera imbere cyane kurushiriza. Ni ikintu cyiza cyane. Ismail Gasore utabeshanye. Ubwira umuntu agutore kabisa kuzane mu rubanza rwiwe cyangwa muri show yiwe. Chini ya ngapi hivi mpasha kuja nazo? Pesa. Na mahera maki. Telefone Ismail yapasuse ngana. We. Ibaze kina bayite. Huawei on mark X. Huawei on mark X. Igajisha ndabisema nga. No, biraboneka. Iyi phone yaguze umviriza $300 imagine. $300. Uko nyema dolari. Sheri kugwa $50. Memoire yake ni wisaero. Urumva rero Ismail ni makia sana. Ni duke yarega no gufasha. None maye nko miliyoni munani musho hakuna tatizo. Ugeze ku miliyoni? Ni kobizo. No tutamarshande wakabanya nawe. Okay, so Ismail, umazimisi uboneka cyane kuma publicité. Yego. Publicité bana company sinzi trote sinzi biki bari ari n'ibindi. Why? No, because we work. We work very good and no, it's English. When I'm speaking my Ndaje uzindimi zinga Ismail. Yo mvuga indimi nyinshi tu zirenga 6. Jewe icyongereza, igifaransa, igiespanyol, igiswedish. Icyo muri Swedish. Sina ntega Mfise Show hariya jumi. Corona doka kayimba ka corona. Umviriza. Muri Swedish ndakivuga. Igichina ndakivuga, igiespanyol ndagerageza gatoya. Moto yitwa gute mu giswedish? Moto iyo sindayiga. Sikia. Ambazi bindi unasikia. Igishiwa nakubwiye. Imbwa igishiwa umuduga witwa Chuzucha. Chuzucha iyo ni taxi. Sasa naringeze umviriza sasa na igiswahili nakivuga ikirundi langue maternelle ikinyarwanda mu Rwanda avuga ikigande sekuranyo kiburanyo Ismail sawa hagati y'abahungu n'abakobwa fan base yawe nini nabana question malade bizarre difficile à comprendre hagati y'abahungu n'abakobwa abafan bawe benshi barasaponika sana muga la majorité non bose basaponika ariko haro abarundi turagoye bara muri Amerika umustar ashaka kurengana hey Ismail please can you take a picture what the fuck the fuck ariko mu Burundi ashaka kucyana n'umuntu akakura mugatera ugira ugende uri Gasore makomete
no en fait muga abigaragaza cyane abakobwa ndo bafana sana kandi refi I love you mukudi abakobwa nibo banegara amashurwe y'isi rero ba mbere tera nona fresh kabisa Ismail Gasore arigeze kutubwira ko ufise umubebe wawe umufise umukunzi ari hanze mu France n'ubu muracari kumwe amakuru ufise nuko mwahebanye amakuru video ufise nuko mwahebanye woko shoot Ngwa ofata ubunye biri muri zigzag nega kalenda kuri kabonye abazungu ngo fye toka oya kwagiriza kufisa abandi bakobwa benshi Ismail kandi ngo abakobwa benshi batandukanye ari mu bihugu bya Oman Saudi ora reka kumbeshera ora bakunzi ba active iko update bijama ora sasa mugabe byo rubeshi zojewe ntabakobwa benshi kandi barashima n'ubu umukunzi umwe gusa umukunzi umwe ari hanze y'igihugu uyo mwarahewe je mu Faransa ari uwundi Amerika ugeze muri Amerika n'uwundi njya Charlotte ninde no nakubwiye izina ye ubunye ndifise umushinwa yitwa Fan Luan Lin sasa tukubona utwe umushinwa muzi yawe toto oya isi barashwananga wewe mukuvuga mega ko yashwana muramaze gushwana umushinwa ugatwara umushinwa basi binakwaje mushwa cyabani fucking tanga ubana nije tonto abanje nije akore abarundi kazi mushaburaniye zora ngo baby wanyase wewe mucangana kakamunya okay Ismail Gasore of course turi mu bihe bya coronavirus kandi umaze imisi werekana abantu komabo kwikingira corona banyita papa professeur di coronavirus tukinge ngwandika rugenda banyita papa professeur di coronavirus tukinge rutaronegwa vomye peveni kegerire parce que conjugere verbe ne sont pas ce que vous allez passer que kuko wikingiye corona ubu kingiye nabandi nabo turavuga nabo korana pumuria yego ago jera ngwaye kandi imana iduki wemenya imana rega twabarundi n'ubundi pose c'est la maladie c'est maladie folle c'est la maladie folle sigura ni ingwara y'ikirofi tazi nayitera okay sawa turabona mazimisi wikisha abantu kwikingira coronavirus tubwira ibimenyetso bine biranga umuntu agwaye coronavirus umuntu agwaye coronavirus cyambere icambere aramene ku mutwe akagira ico bita fatigue générale mu cyongereza ni fatigue general okay is English kamkankoki okay then nakubwiye aramene ku mutwe agira fatigue générale ikindi nikumbusha basikamoya ikindi navyibutse ikindi ababaranga mu buhogo ikindi cyanyuma cyaka nibi imbwa kuvuze byinshi ona ikindi aragira ibiseru byinshi mu France byita essoufflement et tout biraruka kamera mari kumbusha ake Mungu usambra biraruka non en fait ibiseru mu France l'étouffement le tout ya navuze umutwe Ismail ndi wewe uramaze kuja kupima corona mi bado kwa jani ndupiriga na fatigue cyane Mfise je ngumba ndi mu tournage yanje ni fien nawe mbeza nimero ba telefone aho gira nimero ni 117 mbawe baza ko utelefone butelefone he muri ministère de la santé publique et ministère de la santé publique le ministère de la santé publique uramaze gupima gutelefona yo uramaze gupima basi umusumi gutelefone bamaze kugerageza yego hita umukobwa hita umukobwa Charlotte nimba Charlotte okay sawa Ismail Gasore reka ndumva yuko ufise ibintu byinshi kandi ngiye nabantu kwambara mask sio solution kwikingira corona mask yambara umuntu agwaye nuri karavura hapana wewe ko mubizi ko kumodongo nava mask ndukwe kuyamba no ngo amagama mask no izo ni zime au fait parce que ça contamination c'est par air sawa Ismail jaro umuntu yambwiye ati ndakubaze kenshi mu gutwenza abantu wisungiki jewe uvuze ati abantu ifoki batwenga vraiment ndabona bamerewe n'ufundi c'est bien ta question est bien comprise petit mon cher ami tu parles pas tu prononces on est kanyomvya ça surumva la réalité donc mu gutwenza abantu twibaza ku bintu de la vie courante by'ubuzima busanzwe kose kandi en plus twibaza no kuri culture professionnelle culture yacu no propre culture no sizoza gutwara kuvuga ibi bya français ngo muri français muri cité abameze uku no we ntavyuzi deja ariko nkubye ati mu cité mu barundi abameze uku unye umukobwa wa murundi yicaye chambre nore kionekana kwani wa sasa urumva desha nawe utwenga ushutwenga aravuga yuko ni sura yawe twenza weza ko isura yawe fisiki isura yanje biratwenza ngo muri comedy sura yangu iko na binyanyari
Unatamini. Les dents. Urumva hari nabazi ko ari magufi y'amano yawe. En fait, j'ai ça problème avec yanjye. Je nagize ikibazo ndiko ndavuka. Kama docteur ariko gutanga Ona abanda kwegera ku maguru no ku mutwe. Docteur je nimba ebana. Yarafise ishabora. Ari banga wivu. Ntamenye ngira samba. Ismail Gasore duheze. Impuzu to kwambara wewe ni impuzu zimeze gute? Je kuri question bizarre. Impuzu nyitabutse nku. Ariko basura mugaye impuzu zabisone nk'izi sengira aba papa yerekana amabere. Unaona? Sengira kama isi. Kama izo fresh. Hapana nkaya atabaguritse. Sasa c'est pas l'éducation. Hizo nzo kwambara. Nzo kwambara. Hizo kwambara, si kwambara impuzu. Birashika ugakina comedy wihinduye umukobwa. Ego. Birakorohera Ismail. Yo nivyo byorohera rero. Ujya bakobwa. Mama jamani talemba no talomba. Unaniona? Tutopuye sinime kama mke kanga. Kanyogato. Ismail. Ariko gamana. Okay. Ndabyutse. Birangije sala. Natasha nani waga. Natasha agize nkungu. Ipanare ni igenduko. Muyibona gute sasa? I love you mwende. I love you mwende. Majo mwende. Wewe Natasha uramumvise Ismail. I love you Natasha. My baby from me. Yeah. Unamjua mzungu wake? Mzungu wake Alfred. Kwari cyane muri rigara hajya. Itali. Mina tulipigia kwari cyane muri rigara tuateri nkuru tukachangia hata kachupa. Frojo. Yeah. Akiniambia Gasore, comprano desrana pirana ambranato, inaambia acha kunitia so beti. Ariko gamana. Okay sawa. Mi amor, no, mi amor hapana. Alfrojo. Mi amera, my friend. Ismail, musaza kenshi haje uvyutse wewe ikintu cyambere tangura kurana igiki. Gukora karindira turekanye gusenga, kuraba telefone. Ikindi curaba nyuma y'ivyo ni iki? Ikindi. Ndabrosa. Okay. Ndabrosa ngatsanza koga. Nambara impuzu. Sawa. Kama pako chai basi chai la kuyabara kidogo. Tunarantre, tunaenda mukazi. Tene abibazo bya nyuma yes or no? Wishura ego cyanye oya. Iba ita kwisi sawa. Yes or no? In English. Ukuta. Twende usipira shida. Urita? I'm ready. Kiginga aratwenza kukuruta. I can say to. Yes or no? Hagati ya yes na no. No ibibazo buzi we naye. No nyo kubaza we naye. Asi yes or no? No en fait nababwiye kintu. Twe muri comedy. Naje kuvuga ngo uri umustar, umu superstar cyangwa uri mu underground. Twe bugiye kuri scene ugafrapa blague bigafata bien. Tonto naje kuvuga ngo uri umustar. Acha kwita umustar ukagenda haje public barakwambia tuva imbere. Wowe sanga wa mupeti umujere underground anapiga blague na bar na frappe. Haje we kuraba umuntu ko twenza umuraba mu matext yiwe deja. Kandi kindi comedy si bya bintu nguja kurondera. Comedy zo kubiri muri wewe ubwa mbere. Ubumva. Okay Ismail ikintu bibaza ku bantu batazi. Yes no ya twaheze. Byanse kuko ndabona mega yikora gutera ikibazo. Iyi question. Ikora gutera ikibazo. So okay ijya twayigize. Iri hagati ya yes na no. Tubyihoze rero Rwanda byo gutera ikibazo cyane. So Ismail ikibazo ibintu bibaza ku bantu batazi kuri wewe. Of course barakubona kuri ecran, barakubona ku comedy, barakubona mu interview. Ikintu ariko bibaza ku bantu batazi cyane kuri wewe nigi. Ufite rero abantu bavuga ati je bigiye mbona nyina ndabikira nanyura umugi. Je daro umugi nwameshe na nitabinwa. Cyangwa nigeze ndabinwa. Benshi bavuga ati nkajya ngo ariko kabia urakubita. Kabia. Akabia sinkubita mera nkukoza usa numvise ngene yimi. Si ambiza tufundi cyake. Ameze no yagushize muri game. Amizi. Ule. Urumva? Benshi bavuga ngo Gasore ngo cyangwa hirya sene yo kuborerwa bavuga ngo yakuborewa ariko simbere waje. Sikiye. Urumva? No, hirya nizo hajya simba nanyoye wanashima. Yego simba nanyoye. Okay. Urumva? Izo nuko rero Gasore ico ni kiyo kintu abantu batazi wa. Yego. Biyukinajya abafate kujya nyine ariko sibuzwe Gasore n'umuntu ari simple tu n'umuntu yoroshe mu buzima. Nta blame tu. Je ndifuza ko nzoza kugendera muhira mvugane na mama. Nabe hakuna blame. Kandi musumuzovyo. Kana bero n'umukomedienne bro. Yaratwenza na ega inspiration nayo kiwiwe na wene. Kabisa. Okay. Bakunze ba Isaac TV murabona rero twari kumwe na Ismail Gasore twatwenze twagiye nuko bimera. Sasa oya sene ya pili reka tugire shutirisha. We aone kajua kana nini. Corona. Tukifa hivi hamna corona. Ni miguu hiyo ashayukataza.
Okay, sawa. Ismail Gasore. Sasa tunaendelea. Okay, nashaka ndakubaze mu gusozera kabisa tugari kiganiro. Wewe mu bisanzwe ibandanye yes or no? Yes or no? Yes or no? What? Ni umega ya mujyohe. No, yes or no? Toni question kwanza 10. Ismail Gasore mtwenzi. No. Twende. Ismail Gasore Cyongereza ni swata. No. Hey. Come on. Ismail Gasore yiga mu kane. No. Yiga mu mbere. No. Sibyo. Mimi kwa universite no. Ismail Gasore aranywa bia. Naho wabyazi. Yes no. Yes no. Okay, gasinda yini. Ibibazo bya sino biza gutera ikibazo. Tuyate sasa. Oya, sera ya pili. Okay, sawa Ismail. Merci beaucoup ariko reka ndagushimire cyane kandi courage. Je ndibaza wamvumbuye kwe. Uweza kuvumbura fresh. Ndakuvumbura bibone. Uzovyuka mu gatondo imbere y'umuryango usange kamera. Niko mwesubira kaboka. Kazi yako. Okay, sawa. Bane, twari kubona Ismail Gasore. Ismail Gasore bwira abakunzi ba Isaac TV bagire subscribe. Mbembwira ari ikintu Ismail ndababeshe. Dugeze kiganiro. Ari ikintu Ismail Gasore yambwiye tutaraja imbere ya kamera. Cyahe. Ati hari ikintu kimwe canke bibiri akundira Isaac TV shaka bitubwira. Yo Isaac TV ubwa mbere bro. Courage sana peti yangu. Ni makofi. Unafanya kazi. Unafanya kazi vizuri. Wewe. Unafanya kazi. Ismail. Alikuwa anakuita makofi hapo. Au ni Avril lakini. Sina ni furaha. Ni furaha sana. Bro unafanya kazi. Asante. Não sei, Isaac TV iri update. Imagina umuntu kujya twari sigiteramo yaja kuri scene aga kamera afite ordinateur hagicometse na connection ajya direct agapostinga Ismail Gasore twengeje abantu like bro your update wallahi stoshi. Merci sana Ismail. Merci sana. Akunzi ba Isaac TV n'abandi batari ba Isaac TV nimwe bayogira subscribe mwa kuri channel Isaac TV kugira tubane turonka amakuru mashasha bana ko umusore wacu ajya atavyorosha umujuralist wa mbere yirabura wallahi. Journalist wa kwanza mweusi kandi usiga wisiga mkorogo wewe ntwasuka beshe garçon bombo mkorogo ni kambiri. Merci sana Ismail tukoheza ariko ko mubibona rero fresh bana gira subscribe like na share nitwa Isaac Classic niko banyita stories zose sanga nyene ara behind the camera Juma Jokes. Merci beaucoup wavyifasha neza cyane jewe nawe tuzosubira umunsi lock nene bye chapa ilale.